Uwo musore w'imyaka 27 yatowe ikiziga kuri uyu wa kabiri ku nkengera z'uruzi Rusizi nk'igihe c'isaha zine z'umusase yitwa Jean Paul Ntirampeba. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo kuri uyo mutumba avuga ko uwo yararongoye urwaruka rw'umugambwe CNL ku mutumba Mushanga muri zone na commune Mugwi mu ntara ya Cibitoke yari yahagaritswe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 ukwezi kwa Ruheshi ku muhaniwe mu gacimbiri Gwiri aho nyene ku mutumba wa Mushanga. Ku bw'amasoko yacu uyo musore ngo yahagaritswe n'urongoye iperereza mu ntara ya Cibitoke azwi kw'izina rya Ahmed maze acajanwa mu gasho ko mwiperereza aho nyene mu ntara ya Cibitoke. Amasoko ya RPA aho muri ako gace avuga ko uyo musore yaciye agandagurwa inyuma y'imisi ibiri gusa kw'itegeko ry'uyo nyene arongoye iperereza mu ntara ya Cibitoke. Mu kumufata bamusanze muhiriwe saa 9 zo gucagucagu bamusohora mu nzu iwabo. Bamaze kumusohora rero bamwagirije yuko asanzwe akorana n'imigwi igwana ikorera ku butaka bwa Kongo. Niho baca baje kumufungira aho nyene ku biro bikuru vy'iperereza mu ntara ya Cibitoke. Kw'itariki 13 buca ari itariki 14 niho yagandagurirwa aho nyene ku biro vy'iperereza mu Cibitoke. Akaba yagandaguwe n'abapolisi bakorera aho nyene kw'itegeko ry'uwo Ahmed Nabiri. Acajanwa gutabwa ku Rusizi ikiziga ciwe atana gashati cambaye. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Mushanga basaba ko ubutungane bwokora kuri uyo munyagihugu atakindi ngo yoba yarazize atari imvo za politike. Twebwe dusaba nyene cubahiro umukuru w'igihugu gateka kazina muntu kubahirizwa hama abacishwa amatohoza bakayakora bagahana abo bantu bose babandanya kuza barica abantu b'inzirakarengane. Bisanzwe CNL n'umugambwe wemewe n'amategeko kandi iyi leta nyene niwe yawemereye. Imba rero baremeye gukorera ku mugaragaro sinumva igituma babandanya baza baratoteza abanwanyi bawo naho umengo ni inkozi z'ikibi. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Ahmed Nabire arongoye iperereza mu ntara ya Cibitoke ariko akaba yihutiye kuducira ku murongo wa telefone. Amasoko yacu aho mu ntara ya Cibitoke avuga ko ikiziga cy'uyo nyakwigendera caciye gihambwa kuri uyu wa kabiri nyene kw'itegeko ry'uburongoye igipolisi aho mu ntara ya Cibitoke komiseri Jean Claude Ntirandekura.